Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunze mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, umugabane wa Aziya, mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Afurika mu bihugu bigiye bitandukanye, abari irya nino ku mugabane wa Afurika nyine muri Kenya, Uganda, Zambia, Tanzania, Rwanda, Congo, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, ama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Ku bwa Geraze Ndabirabe, biherutse kuba mu isoko rya Ngozi ngo ni igihano c'Imana kandi ni ikiguzi c'amakosa abadandaza bo mu isoko ya Ngozi n'abo mu ntara ya Ngozi bakoze. Umukuru w'inama nshingamateka yagiriza amakosa abiri akomeye abadandaza b'Ingozi mu gihe isoko yabo yahiye igatokombera, ibice 80% by'iyo soko byose vyarahiye. Ica mbere abagiriza kuba batakoze assurance y'ibidandazwa vyabo, iryo ngo ni ikosa. Ica kabiri, Geraze Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka yagiriza abadandaza b'Ingozi kuba bataguze kizimyamwoto yabo, kuba abanyagihugu bataraguze kizimyamwoto yo kuzimya mu gihe yo kwifashisha hazimywa umuriro, umucanwa mu gihe wadutse ahantu runaka, ngo ni ikosa Geraze Ndabirabe ariko aragiriza abadandaza b'Ingozi. Ibi yabivuze imbere y'abadandaza baherutse kubura ivyabo mu muriro warigise 80% vy'iryo soko ryose. Umwe mu badandaza akaba yaciye ahasiga ubuzima kubera ihahamuka ryo kubona ivyiwe bigiye gutyo. Nduguruye Twamugina, nimba ubuzima ari ishure, Uburundi bwo ni kaminuza. Ndugaye Twamugina. Aya ni amwe mu magambo nyene yabonetse kuri stati za WhatsApp z'abadandaza b'Ingozi inyuma y'ivyabashikiye, bakumirwa n'ingene abatwara igihugu bigenje iryo joro. None umukuru w'inama nshingamateka, inyuma yaho abategetsi bagumye mu gacerere, umukuru w'igihugu ntagira ico avuga, umushikiranganji ntagira ico avuga, ab'ubudandaji ntagira ico bashikiriza mu bategetsi. None umukuru w'inama nshingamateka yoja kuvuga akavuga amajambo akomeye nk'ayo yo kwagiriza abadandaza karibo bafise amakosa bataguze kizimyamwoto, hakibazwa amakori abanyagihugu batanga. Ni gute ubutegetsi butagura kizimyamwoto ahubwo ngo abanyagihugu nibo bagomba kuzigura? Ngo ubutegetsi bwa CNDD-FDD burayoberanye, ngo ni ubwo gusezererwa, barananiwe rwose. Ngo ni nko kubwira abanyagihugu ngo ejo mu gihe bogabwa ko igihugu cogabwa ko igitero, mu gihe Bujumbura yogabwa ko igitero, bazoca babwira abanyagihugu ngo kuki bataguze burende, kuki batoguze amasase n'amabombe vyo kugwanya umwansi. Ngo kubwira abanyagihugu ngo ntibaguze kizimyamwoto, ngo biraboneka ko ari ubutegetsi budashoboye gutwara igihugu nk'uko amakuru ariko aragenda abidushikiriza, amakuru agenda abivuga. Tuve kuri iyo nkuru ya Geraze Ndabirabe tuje muri kampisi y'Ikiriri ngo igeze habi cane.
Ishure kaminuza ikampisi y'Ikiriri ni inyubakwa ya kaminuza y'Uburundi ifise amateka akomeye ariko igeze habi. Yubatswe n'abakoroni mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itanu na gatanu, none inyuma y'ivyuma vy'imyaka mirongo itandatu na kane canke inyuma y'imyaka mirongo itandatu n'ine twikukiye iraturega ko twasigaye tunezwe bike. Kampisi y'Ikiriri mu mateka ya kaminuza y'Uburundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itanu na gatanu, iyi nyubakwa idasanzwe yatanguye yitwa College Interasiare di Usumbura. Yari igenewe gutegura incabwenge zo mu Burundi, mu Rwanda no muri Congo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itanu n'umunani yahindutse College du Saint-Esprit. Inyubako zayo zidasanzwe zatumye ihinduka ikimenyetso gikomeye c'igisagara ca Bujumbura. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na kane, ingingo y'umwami Mwambutsa yahinduye intango ya kaminuza y'Uburundi bita Université Officielle du Burundi, IOB. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo indwi na gatatu, igihumbi kimwe amajana icenda mirongo indwi n'indwi, IOB, Université Officielle di Burundi, yafatanye na INES be na ENA bihinduka kaminuza y'Uburundi, Université du Burundi. Kampisi y'Ikiriri ica iba ahatangirwa ivyigwa bikomeye vy'ubuhinga nka Faculté des Sciences Appliquées. Hongera hashirwa igisata ca kaminuza ciga ibijanye no kwinonora imitsi kubera ariho hari ibikoresho bigezweko. Kampisi y'Ikiriri ni ikibanza gikomeye cane mu bijanye n'akahise ka kaminuza y'Uburundi. Ntihari hakwiye gufatwa minenegwe. Muri iki gihugu ngo tubona ikigega c'ubumenyi kigeze ahatemba, soko amafaranga yofashije abuze. Akarorero ni ayatari make yononwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Bino biro bizokoresha uyu mwaka imiriyaridi 17 yo kubaka inyubako rusangi, none mu mwaka uheze kwari uko nyene, ariko nta na hamwe twabonye izo nyubako zuguruwe. Ica kabiri, imiriyaridi 15 zo gushigikira ibikorwa vyiza, appui aux bonnes initiatives. Ata n'umwe azi ivyo bikorwa vyiza ivyo arivyo, ata n'uwuzi abahabwa ayo mahera abo aribo. Ica gatatu, ngo buri munsi imodoka za perezida zinywa ibitoro biciye imiriyoni 14 buri munsi z'amarundi. Buri munsi nyene ivyo biro bisohora imiriyoni 14 zo gusuzuma no gusanura imodoka z'umukuru w'igihugu. Ivyo bikazokorwa gutyo iminsi 365 umwaka wose. Ica kane, umuriyaridi urenga wo gutembereza urumuri rutamurika mu gihugu cose. Urumuri ata n'umwe azi ico rusigura n'ico rumaze. Imiriyoni 4. Ica kane, imiriyoni 700 zo gutunganya ibikorane vy'umukuru w'igihugu. Ibikorane abantu batagira mvura, abantu batagira mvura,
abantu binjirana urwanko bakavayo rwagwijwe incuro nyinshi ngo bene wabo ni abansi b'igihugu. Ica gatanu, imiliyoni 337 yo kubungabunga indege yo kurerura umukuru w'igihugu imaze imyaka 10 atawuyikubise ijisho, n'ayandi menshi tutiriwe turagarukako. Ivyo byose bitikirira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Aya mafaranga ariko arononwa, nyamara kaminuza canke kampisi y'Ikiriri irabomotse iguye ku banyeshuri. Urahagera ukibaza niba ari muri kaminuza canke niba hatakiri kaminuza ngo hatangirwe ivyigwa. Narirya umukuru w'igihugu yavuze ko ibidogiteri ataco bimaze, ata n'ubwenge bifise, aca arapfunga araboha dogiteri muganga Christophe Sahabo yari yazanye imitahe mu vyo kuvura abarundi n'abarundikazi. Ibi rero vyose n'akamaramaza ibibandanya kugenda bibera ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ntitwogenda tutababwiye ko hari umukenyezi yahagaritswe ku munsi w'ejo hariko igenekerezo rya 12 ukwezi kwa Mukakaro umwaka n'ibihumbi 2026. Yarururutse bise mu Rumonge nk'uko biri muri audio yagumye ihanahanwa, ishobora kuba yakozwe n'umupolisi. Uyu mwana yagumye arira, ariko uyu mugore abura ibere amuha. Abantu baca bibaza ko umwana atari uwiwe. Umukenyezi avuga igiswahili, avuga ko yari ajanye umwana muri Tanzania. Yaraye kuri komisariya y'igipolisi mu Rumonge. Hari uwoba azi uwo mwana canke azi abo bari babuze umwana yobamenyesha ko uyu mukenyezi yafatiwe ngaho mu Rumonge ari kuri komisariya y'igipolisi. Uyu mugore bivugwa ko ari umukongomani kazi, ariko akaba yahora aba muri Tanzania. Byaramunaniye kwisigura, ntabwo yari umwana yivye nk'uko bamwe babivuga, ngo yari amurungikanywe na nyina ngo amujane mu muryango muri Tanzania. Nyina uwo mwana aba mu Kinama. Abajejwe intwaro mu Kinama barafashije nyina w'umwana kurungika ibimuranga mu Rumonge. Ntituramenya neza ko uyu mumama na Inasenge, umwana na Inasenge we bamaze kurekurwa, ariko ubwo turakosoye nyene iyi nkuru. Abavuga ko umwana yibwe, ntago yari yibwe, yari amujanye amurungikanye ngaho muri Tanzania, aho yari amujanye mu muryango. Ngo tubaye rero duhagarikiye amakuru yacu ngaha. Niba ukoresha ururimi rw'icongereza wafyonda subscribe, niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone, hama ugacuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja